Navuze ati ndahimbawe kuba gushika ino saha mpagaze imbere nyene cyubahiro umukuru w'igihugu tivyaciye binyibutsanye n'icyubahiro nyakwigendera Petero Nkurunziza amajambo yakunda kuvuga ati nivuze rero amajambo ya Petero Nkurunziza nti ugwaruka bw'u Burundi n'ubutunzi bukomeye cyane Bona yene cyubahiro Varisito aramwenyuye nakagutwe na Jema cyaravuga ati aho ko yamwenyuye je ndahetse ndabikora umutu ugomba ukoreke umutugira ukoreke maze kubona rero donc ujya munezero wa nyene cyubahiro atwenza amajambo avuzwe n'abakame cyanumva cyandi santa alaise ucuriyumva aha cyandi santa alaise aho na nyene cyubahiro to hariho amajambo akomeye nyakwigendera akunda kuvuga ari iyo yavuze mu matora abwira bene gihugu bose abaremesha ati amatora azogenda neza cyane uzovuga ko azogenda nabi shauri yake ni shawambia mimi ukintu ugarama uvuga ya muhe azogenda neza cyane mukomera amashimana yacu ni mufyine basha Mbonye rero nyene cyubahiro Varisito Ndahishimiye ariko aramwenyura ndaryoherwa kabisa cyanavuga ati muntunge nyene cyubahiro nce kuri RTNB gato nitize RTNB njabuke mu giheta umwami n'abagabo ncandajabuka rero ndakina ninde bakubwiye ko utiza tera nduwize jana hiyo mvisi ndamawe nukuri ijuru rirankorokeye koda uri mwijuru mbega yemwe ndagikwigwa hega mukeme ufise iki manzu nyumviriza umfashe mawe ni agisida yambaye ngwigisita ndashaka umanurire bajya bigeme bo mwishatanya abigeme bo mwishatanya nibo mpagaze ku bunyene mu mwanya abigeme bo mwishatanya bambara utumini abigeme bo mwishatanya bo bafise bijya vyiyumviro byo kugendana n'abapapa babasumvya imyaka hadiriya rero mbwirire bajya abigeme bo mwishatanya abigeme bo mwishatanya bafise mind nkizo uti ndabivuge ndi hadiriya ya no munsi wanyifata ni nko wakubwiye ko ndi Gitega niwe yankwegeye uravyuba so nukuri kw'Imana jewe nariko ndatembera ngahi wacu Gitega mukeme ereka naciye ngaho mwishatanya nukuri mbona Egozen TV. Yes, nuko bakunzi ba Egozen TV ndagarutse ku indi ncuro no ku yindi mpwemu kuzindi nguvu zidasanzwe kumbure aho tuba tugenda dukora ama exclusive kumbaga yatandukanye tukabazanira abafise impano zitandukanye uno munsi naho ndi kumwe n'umwe na mujama w'ivyanwa mvuga ivyano ndevu nyingi pale mwenye muonekano mzuri sana na mvuto mzuri bro karibu sana kwenye Egozen TV. Asante sana ndugu yangu murakoze cyane murakoze namwe muriko muradukurikirana mwese aho muherereye mu mpande zine zose zigize igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi ndetse n'isi nzima ego murakoze kumikaza Igitega waheruka jya Igitega naheruka ni mu mezi nkane mu ihuriro ry'ugwaruka igihe nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi yari yadutumye ko umujama wacu umujama w'ugwaruka ubundi udatumwe ko na nyene cyubahiro ntuzi Gitega ndashobora kuza bivanye n'ibitandukanye n'ubu urabona naje ntatumwe ko nawe no munsi kumbure Egozen TV yavuze ati reka tugutumire kumbure ududukorere bimwe wakora imbere ya nyene cyubahiro udutwenze natwe kujyanye imbere yuko tuja muri ibyo byose rero turavye inyubako amabarabara ndazi ko haraciye kitari gito nyimba heruka ngakiriya gihe nibaze ko hari utuntu twishi wasanze twarahindutse mu gisagara ca Gitega intara ya Gitega bwa mbere na mbere bwo ndabakeze cyane gose na kanatsinda muri ku mugwa mukuru wa politike
ni intara twese duhanze amaso twese tuvoma ko muri uno mwanya kuko kapitale ni ikintu kiba gikomeye rero nasanze intara ya Gitega yarahindutse cyane gose kuko iri kwirubakwa ku murindi uteye ubwoba yego bayitaje menshi sha kuri kw'Imana mu minsi tuzotiza amababa yo kuduga kuryama amahoteli menshi naho naraye nabonye ari heza cyane gose kubera nka twe bagufi iyo uri kuraduga etage kubera uyiraba hejuru nkuko rero uri mugufi kuri escalier uri kuraduga nkuko ubona umenga ni escalier n'iyindi nziri hejuru yawe jewe uwanyakiye ku hotel aho naraye namubwiye ati man nta kuntu wampa chambre yo hasi man azambwira ngo chambre zo hasi zahetse nabati basura kungumya kandi ugana ari hejuru ko je nabona umenga sinoshikayo vraiment nk'abantu baba kamera urumva tuba twimereye nk'udukwavu akwavu kuduga escalier uri kurakago iyo umuntu agiye gufata hotel kumbure hari ibintu babanza kumubwira chambre turayitanga ariko nka mwebwe abajene ari ukuntu banza kubaha amakonsigne reko tugwa chambre hari nibi tuba tudashaka muri hotel yacu wowe nta bintu nta makonsigne bakubwiye yakubangamiye oya ubwa mbere na mbere bwo manze mpindura ikibazo uvuze ngo iyo mugiye gufata hoteli oya je sifata hoteli umva ngiye kuyifata umenga ndi Nyamiramabi iyo ugiye guhitamo chambre okay guhitamo chambre bon je nta condition nyinshi nta novuga barampaye chambre tu bakame sabwe meze utubundi je umbaje ngo meze gute nari kumanza kuraba ko imizi yaroyeko kuko kumera nirivuga kumera igiterwa rero kimeze imizi bayakuze je rero nanje nimba nomera nkamera neza nuko imizi itangura ikamera neza okay ndiko ndamera neza ngira imizi yaroyeko ariko imizi yaribonekeje ayisimizi urabona ko bwari wari yanyimenguri ayisimizi urabona buno haro rafa pase yambajije ngo kweriki bakamutamwa ubwanwa cyo namubwiye vraiment s'il vous plaît mwe kweriki mudakurikiza amategeko y'igihugu nyene cubahiro nyakwigendera Petero nkuru nziza mwe nkunda gusubiramwo muvyeyi wacu nyakwigendera niwe yatanguje umugambi we Burundi urambaye sivyo guys atanguje umugambi we Burundi urambaye urimo kudahonya ibidukikije ubundi ivyo biragukikije none ninahonye ibikikije twese naho mba ntazoca ndabibangamira gusura cyo gituma rero je ngahandi muri wa mugambi ewe Burundi urambaye ewe bakamurambaye urumva ntegerezwa kumanza guhera iwanje hama ibinkikije nkabibungabunga hama nkabona kubungabunga ibidukikije twese ko tuzoshobora kubungabunga ibikikije twese abene gihugu tarabungabunga nibigukikije wewe Bakame kumbure izina rya Bakame ndashaka kumenya mbega ryaje gute kubera iki ubundi wahisemwe kwitwa Bakame niwe n'iryo gakwavu kumbure ni kubera iki warihisemwe mu yandi mazina yose okay jewe kugira banyite Bakame comedian novuga nagiswe n'abantu ubwa mbere na mbere jewe nkiri umunyeshure nakuze ndi umwana sinovuga ko nkubagana nakuze ndi umwana kubagana niko novyita mugabo atari muri sansenike akubagana mu yakerebutse akunda gutwenza abantu abanyeshure twigana ndibuka mu Buheka muri esi muri Makamba abanyeshure rero narakunda kwimita amaju y'abantu gusubiramwe amaju y'abantu rero abanyeshure bagatwenga ndibuka nageze kubikurirwa n'amanota mu Buheka muri commune Nyanzarake igihe mwigisha ariko arigisha candaranda mu kandi mwishure nsubiramwo Adrienne ncamvuga ati ya teyewe Bikira Maria mawe so abanyeshure baca baratwenga umwigisha ati ninda bivuze ivyo ninda tumye abanyeshure batwenga abanyeshure bose barakauka baranuma mbonagiye kubakura amanota candamanika ati mwigisha rije nabikoze bro uravyumva ati genda bagukura amanota hariya ntibari batahure rero ko ari ingabirano yanje komsa rero iruhande yavyo mu bisanzwe nakuze nivuga amazina ndo mwivuzi w'amazina n'ibicuba 2007 narabaye wa mbere au nationale muri Ruyigi serukiye abanyeshure muri DPE Makamba mu nyuma ndaza ngahanye ni Gitega igihe hari ibijanye no guhungura impunzi ndabo wa mbere nyene au niveau national ariko 4e festival national kuri kumushikiranganje janje yakenye n'imigabo Manusi Bujumbura
baca barankubita hasi nabaye wa kane au niveau national mugo baye wa kane urazi kuntu batunganya amahiganwa bahagashimwa wa mbere wa kabiri no wa gatatu umuhungu ari hano yari yavuye imuramvya aca nkubita inota rimwe n'igice niryo ryatumye abo wa gatatu nanje mbo wa kane cyangenda kugirisha ari n'inziko mugabi bitari ivyo kugwanyana so mu nyuma rero niho natangwe kuja ndasubiramwo nyene cubahiro mukuru w'igihugu cacu Petero Nkurunziza nyakwigendera nkasubiramwo ajya amajwi donc amajambo yakunda kuvuga iyo nkoraniye mu bantu nkasubiramwo abakinyi ba ninde nkasubiramwo n'abandi bantu batandukanye ba Kagame n'abandi rero igihe kimwe niho imakamba hariho mustanteri aho zatwara commune makamba yitwa Ntungwa nayo Jafet bari Zambia ari muri ambassade akorera ambassade so acangira umu MC imakamba ari mu bikorwa rusangi hariho kandi imakamba twari babakame babiri ndafise umuntu yitwa Bakame ubu akorera ngaho Igitega nivyo bitaga Kwavu niwe no kwita grand frère yakuze yitwa Bakame jere burya bagiye kuri nyita mu nyuma bivanye n'ivyo nza ndakora ati weshana uri Bakame vraiment rica rivaho iryo zina cyari akora rero uwo munsi ku nyubako y'intara imakamba ndumu MC cyangena ndacishamwe y'amaju ya ninde ndibuka naciye nkina ninde mpereye kuri kayaga gason ko kuri RTNB navuga nti atanguye ati kusamirizi y'igihugu cacu cy'u Burundi tugeze ku gihe cy'isaha 2 n'igice akaba ari umwanya wo gukurikirana igikino ninde ndashiramo haya gason gashiremo kuvye muzanye ntuze weya amahoro nyoko amahoro kibondo canje umva ko twari kunyuba kwa y'intara naciye mvuga ivy'intara uwo munsi uno munsi rero kibeko mwari nce mvuga ivy'Igitega unyibukije igihe nja kumuraba mu Giheta niho twatwenze n'imbavu zirakumbagara okay reka nce mbana nce mvuga ivyo ngaho mbeko wari warampevye gantuze weya wari wampebeye ndega mwana nje vyukuri nyoku jewe sinaguhevye urabona nari najenje gutembera ngaho iwacu mu ntara ya Gitega campura n'abagenzi catuba turateramana ngaho ku ngoma bare nukuri camvuga ati reka nje kukuramutsa nukuri kw'Imana yewe Bikira Mariya mawe nukuri ntubona ndakubarire jewe narinda gukumbuye nukuri kw'Imana mbere so uwo munsi rero ndiko ndakina iyo ninde abene gihugu mbona bararyohewe cyane gose bibaguye neza uwo munsi abantu bose bacha bagenda barampa kuhaje ati urashoboye Bakame ati niyo mpamvu bakwise Bakame ati vuga urashoboye s'il vous plaît cyanavuga ati none kubera iki ibi bintu ntobigira akazi niho rero igihe kimwe naratumiwe mu nama ya nyene cubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi General Major Evariste Ndahishimiye hari gahi Gitega muri Paramedical so je narungitswe na commune Makamba nk'userukiye ugwaruka ico gihe ndibuka hari hatumiwe Mutima Umucomedien na Gasore bari basanzwe arabagenzi nari maze umwaka nkinira TV yitwa Ikindi Media rero kubera abantu bakunda kubona video zanje nakunda gukina aho ubona mfise ubwanwa ndashobora gukina ndumunyokuru ubwanwa bwose atana rumwe mfise ndumubibi so canke ndi nkumi nkakina sene zitatu zitandukanye niyishura umwanya umwe atabwubona benshi barakunda no kumbaza ubigira gute ku mwanya umwe tubona ufise ubwanwa undi mwanya tukabona atabwanwa ufise ni secret yanje so rero muri ico gihe abajejwe gutanga amajambo
niho naca ndababwira nyene icubahiro ahejeje inyigisho za mbere batubwiye ati abajene muri ngaha muwe muratamba akaziki mwirorashe muryoherwe tabwira ati burya abajene twe twamana morale nta kuntu mwompa mikro nka twenza abajene bari ngaha ko dusanzwe duteramye turindiye ko amashiga tura niho rero baca bambwira ati wewe ukora iki cyambwira ati genda umwe yamasubiramwe abakinyi baninde ngo kandisha ngo twarigeze gukora ngo muka video gasirikiro ku ntego ni jewe bagize ni munume bakame amanza batwenze gato ndaja kuri stage ndatwenza abajene bari ngaho urumva nyene cyubahiro siho yari kumbe abantu bajeje gutegura ibirori kwa nyene cyubahiro baca babona ati uyu muntu irifoke tumushira imbere ya nyene cyubahiro bukeye rero naraje mbona baramprotokoye banjanye ku ntebe z'imbere ndavuga ati kwabundi kakanu naraye nkoze kakoze umuti kanyicaritse imbere ariko sinigeze menya ikintu na kimwe hagaze ko babwiranye n'icubahiro programme niho baca bavuga ati no musi rero nakabirya hasanzwe hari n'abakomedian kandi narinzi ko hatumiwe Mutima na Gasore ndavuga ati ego ico gihe wari umuunderground ico gihe mugabo mu gusoma baca bavuga ngo haraza gutangura ngo witwa Bakame comedian we Makamba ucumva bakuvuze ubwoba mbe wiyumvise gute mon ami sinokuhisha ico gihe sinabuze ubwoba kweri kuko bwa mbere na mbere ubwo bwose nani niteguye kuja imbere nyene icubahiro mwo mwanya ntiwari wiyizeye sinari muno mu batumiwe sinarimo ni hamwe bavuga ati ingabira hiri ntihishwa kandi itari yo riko riraka litegezwa ku kiri play kiri negerira murikira bose so general umutima warasimvye ndavuga ati none baransiriprenye kubera kejo nyene batambariye ati genda witegure rero tuzogushira imbere ya nyene icubahiro barakubyumva muga ndavuga ni kameme atake umuntu mvuga ko fisi ingabire yiwanje ndaja gukora ndibuka naragiye imbere ya nyene icubahiro nubwo babwishi niyo uravye video yanje urabona vraiment harimo akantu k'ubwoba kweri mugabo nkitanguye amajambo ya presentation navuze ati ndahimbawe kuba gushika ino saha mpagaze imbere nyene icubahiro umukuru w'igihugu tivyaciye binyibutsa nyene icubahiro nyakwigendera Petero Nkurunziza amajambo yakunda kuvuga ati nivuze rero amajambo ya Petero Nkurunziza nti ugwaruka rw'Uburundi n'ubutunzi bukomeye cyane mbona nyene icubahiro Evariste aramwenyuye nakagutwe na jema cyaravuga ati aho ko yamwenyuye je ndahetse ndabikora umutugira ukoreke maze kubona rero donc ujya munezero wa nyene icubahiro atwenza amajambo avuzwe na Bakame canumva candi santa alaise ucuriyumva candi santa alaise aho na nyene icubahiro to hariho amajambo akomeye nyakwigendera akunda kuvuga ari yo yavuze mu matora abwira bene gihugu bose abaremesha ati amatora azogenda neza cyane uzovuga ko azogenda nabi shauri yake ni shawambia mimi ukintu ugarama uvuga ya muhe azogenda neza cyane mukomera amashimana yacu ni mufine basha so mbonye rero nyene icubahiro Evariste Ndahishimiye ariko aramwenyura ndaryoherwa kabisa canavuga ati muntunge nyene icubahiro nce kuri RTNB gato nitize RTNB njabuke mu giheta umwami n'abagabo ncanajabuka rero ndakina ninde ndayikina mu majwi yose ndibuka musi nakinye mu majwi atatu akinye rya Adrienne nakinye ry'umukobwa yakunda gukina kera yitwa Jojo umwe kireko yigira gutera inda wa mushushu be umwe wa mushushu be wa kireko yamutera inda ayitwaye akaca amubwira bakubwiye ko utiza tera inda wize jana hiyo nibuka ariko ararira agiye kwa nyina wiwe nawe yari Adrienne Jojo ariko ararira ngo nyina ati urakamamata kuva aho nakurondereye wewe ga Jojo warihega ntuze weya gushika no masaha nunyumvirize mawe nukuri jewe ndakawe wabaye iki wewe kutavugaga ntuze weya wewe mawe
ijuru rirankorokeye ko dawe uri mwijuru mbega yemwe ndagikwigwa hega mukama ufise iki manzi unyumviriza umfashe mawe ni agisida yambaye ngwigisita uragasitukigwako yamarasha nkabibona ugendana na rujya rugabo wewe nakubaza ukambarira ngo n'amapenzi nkibaza ayo mapenzi ico uzoyakoza wewe kandi utari umufundi tingeso wawe araza ayo mapenzi ube warayegeranije niyagukuza mwayo menyo nyene ndagahanwa na Yezu Kristo agasiba atagukuza ayo menyo nya mapenzi nyene bakabi ahubwo je simbona irindi zina no kwita kuko amapenzi nanje unshizemwo bitumye ngukunda kubi cyane ariko urabe neza ubundi Hadirian canke abamuzi bamaze kumva ushobora kumusubiramwo neza nkuko muri ico gihe ndakeka kimwigana kumusubiramwo ndakeka hariho reaction yahabaye aravuga ati uwo mwana afise ingabirano agashobora gusubiramwo ko rijyajwi aba ari ijwi rigoye cyane ndakeka ko mu majwi wiganye ijwi ryakugoye cyane ni ijwi rya Hadirian. Ijwi rya Adrienne novuga ntiryangoye cyane kuko kuva nkiri umwana muto cyane naramukunda nkumviriza ninde jewe ndi mu bantu bahora bashira amaguru mu mazi iyo navuka ruguru no kuvuga nashira amaguru mu mazi kugira ngo sinsinzire saa 2:30 zikwire numvirize ninde ijwi amajwi yagiye arangora yagomba kungora n'irya Kireko n'irya Munyari Munyari ana afise ijwi riragomba kugora gatoya ariko nawe nyene ndibuka igihe bari bamusanze hariho ninde yakinye bamusanze yipfunganiye mu nzu Mutamari hana aramubaza ati weho ngaho uri mubiki yaciye amwishura Munyari kwirika pasitori yambwiye ko mfise ivyaha vyinshi kwandiko ndihana wirega ndi mugasho ati none ngaho uri muga mbere imisi ndimwo nzokongeramwo n'iyindi ariho urumva rero ko yakunavuga ari ukuntu ijwi ryiwe igomba kugora irindi jwi novuga ko ryanyoroheye kuko sisubiramwo abo bonyene rabigaze kumbaza ikibazo kuri YouTube yanje ubundi icyatumye ndakurondera imbere yuko turangiza ikiganiro hari Umucomedien kuva mu gihugu ca Tanzania wasubiyemwo ndetse Kicece ndetse akavideo kumbura wamusubiyemwo nawe nyene aragapostinga kuri page iwe ya Facebook na hariya anye ndavuga ati je nk'umusatirizi ndakeneye ko uwo mujama ubundi mu gihe umaze kumenya izina ry'umusitari kanaka ubu murose Kicece waramusubiyemo neza cyane ku buryo nawe nyene umusitari kuva mu gihugu ca Tanzania gupostinga byaje gute canke we wamwiyumviriye ko gute kugira ngo umusubiremwo neza nka kujyanye Kicece wo muri Tanzania jewe novuga nari umuntu nakunda gukurikirana video ziwe so rero igihe haji Bujumbura jewe narufise ko yatumye ko aboshobora kumusubiramwo mu nyuma muga jewe si nari hafi nari mu bindi bikorwa vya BDUSA so mu nyuma rero niho umunsi umwe navuga ati none je narufise yuko ari abantu bagerageje ndaraba mu mavideo y'Tanzania ndabona uwitwa Kicece wa Mucongo navuga ati abo bose bako baragerageza ndabona simvuze ngo ntibashoboye ariko barashoboye ariko navuga ati je nanje uyu mugabo je no munata kabisa igihe yagomba ze mu Rumonge nanje nari mfite urugendo nariko ndaje Kigoma njanye n'umuririmbyi ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Alichibu ahari hose yubahwe niwe yari yanjanye gutembera muri visit Kigoma Alichibu so rero navuga ati reka nkora akantu kaka video ko hayaza mu Rumonge mu gihugu cyacu Burundi nkora ka video ndahamagara umu director ari hano Makamba ati araka video gato cyane gose shaka nkore
canagakora ndamusubiramo ajya amajwi mwumvise canagakora aka video no shobora kugasubiramo nta ngorane ndagapostinze rero imbere yuko ndakasubiramo aka video nagasize kuri YouTube ariko kuri TikTok kaca karabwa n'abantu benshi cyane no kuvuga unye kuri TikTok ya Umucomedien kamaze kurabwa n'abantu ibihumbi 33 n'amajana 9 aho ni kuri TikTok yanjye yiwanje ya Umucomedien kicece nawe kubera naraga postinze cyasanga nawe kaka video kanje yaga postinze yakakwibye donc oya sukukanyiba kameme yaraga postinze agapostinze acha yandika titre ngo nimefurahi sana kumuona baba yangu wa Burundi bwana nakinye nigize se wa Kicece bwana navuze ati none Kicece kwa akina vya makariyo nini ikajewe nanje nkine ndi se wiwe ko ndamwimiteri ryajwe none acenda gakorani Kicece mimi ndo babako wa Burundi ukipenda nite Umucomedien wa Burundi natoka Burundi ukipenda nite muigiza masauti Kicece mwanangu mimi ndo baba wako aliyechanganyikiwa kwa majina ukipenda nite Umucomedien ukija huku Burundi baba naomba uonane na baba yako ndo mimi lakini baba wako wa mchongo umbwa mimi pumbafu zangu so maze gukora ka video rero ngaga postinga ndimo gupane gutwenga maze ugakora ngaga postinga nasanze Kicece nawe yaci yaga postinga iwe kuri Instagram yiwe no kuri Facebook yiwe rero kacagatanga ama comment menshi cyane gose so ncharavuga ni s'il vous plaît il faut que no ibintu no bikomeza abigira umwuga kamera yes nuko tugenda turangiza ikiganiro Umucomedien bega habuziki kugira ngo namwe abakomedie bo mu Burundi kumbure muze murajabuka imbibe cyane baririmbyi bo babikora ugasanga bageza Dubai bageza ahe ikintu cyambere noherako igihugu cyacu Burundi turagikunda cyane gose ariko turacyari nyuma cyane igituma turi nyuma hariho bimwe ndabivuga mu buryo bubiri hariho bimwe biva kuba artiste hakaba nibindi novuga ko biva ku mikoro novuga make igihugu cyaciza cy'u Burundi kandi ndabitahura kuko ugutanze kubega agutanga no guhaga igihe bo bariko baratera imbere twe twari tukiri mu ntambara niho tukiva mu ntambara YouTube niho tukiriko turatangura kwiga kuyikoresha mu gihe za Tanzania zozo bageze ku ntambwe ndende nk'ubu nk'akarorero turafise ikibazo kidasanzwe ubu mu Burundi ntushobora kugurura YouTube hama ngo ugiranira amasezerano na YouTube guhembe utamanje kwifasha umuntu ari hanze ko nta contract tunamari kuko nta contrat dufitaniye na YouTube ibindi navyo bikatuva ko twebwe aba artiste ndakunda gutanga karorero ku gihugu kibanyi cha Tanzania tubafatiye kwa karorero twotera imbere utigute twebwe mu Burundi ndibuka ari Umucomedien byabaye ko yamye arabimbwira vuka ibubanza n'umwana kiri muto cyane mugabo uri kurabona ko afise tala bamwita Kabeshu niwe yigeze kumbwira ati jewe narigeze kwitura sishimye kubavugira ngaha mugabo arashobora kunyumva bene wacu Umucomedien dusangira urugamba ati narituye mugenzanje naka ngomba ndamusabe ko yomfasha amfata ukuboko nduge ati yansavye amafaranga atagira uko angana ntashobora no kuronka uravyumva umva ni muto yiworeze wodugije mugabo ni usavye amafaranga rero nundi yambwiye ati jeho narituye naka sindamuvugira hano ati yansavye amadolari $100 kugira tugiranire featuring kaca bimvira eske abarundi tuzogera hehe mu gihe tugifise uwo mutima rero abarundi turafise ingeso yuko umenga jewe nimba ndi Umucomedien bakame
fashanije na madudu wo ngaho Igitega umenga yocaza kuntwara aba followers yocaza kuntwara abafana no abafana biwanje baguma ari bajya nyene kujya nyene ahubwo iyo babonye tufise urunani biratuma nabo bavuga bati aba bantu nabo nyene barafashanya je nama ndaba Tanzania genda kwa Clam Vevo uzosangayo Big bariko barakidana waja kwa Big uzosangayo Clam Vevo usangeyo Violet usangeyo bajya bose ba Stephen Mweusi bose umva bafise ugufashanya nico gituma umu artiste wi Tanzania yuguruye YouTube channel uno munsi ino saha tuko turavugana inyuma y'isaha za kuba afise ama views arenga sakombyeka kubera ko bari mu runani ubwo runani natwe rero mu Burundi ntiturarushikako mu gihe nimba wokenera umu star muto yokenera bakama camubwira ngo mpasandorare nkuko navyumvise kuri bene wacu yokenera mutsima akacamubwira ngo mpasandorare yokenera iri defense ati mpasandorare mugabo ndamushimire cyane iri defense ari mu bantu bariko baratuma industry ya comedy iduga kuko turamaze guhurira mu mantuze yakomeye cyane akavuga ati mwe nka barumunanje uko muraduga reka ndabahugure tukabona ko ariko araduha ubumenyi bwiyongera kubwo twari dufise atatso yisigarije bose rero bomera nkuko byogena neza cyane murakoze. Yes, turangiza ikiganiro Hadiria turi kumwe uno munsi muri uno mwanya uri Hadiria ndashaka umanurire bajya bigeme bo mwishatanya abigeme bo mwishatanya nibo mpagaze ku bunyene mu mwanya abigeme bo mwishatanya bambara utumini abigeme bo mwishatanya bo bafise bijya vyiyumviro byo kugendana n'abapapa babasumbya imyaka Hadiria rero bwirire bajya bigeme bo mwishatanya abigeme bo mwishatanya bafise mind nkizi uti ndabivuge ndi Hadiria ya no munsi wagifata ni nko akubwiye ko ndi Gitega niwe yankwegeye uravyuba so nukuri kw'Imana jewe nariko ndatembera ngaho iwacu Gitega Mukamba ereka naciye ngaho mwishatanya nukuri mbona umukobwa angana n'umwuzukuru wiwanje nukuri kw'Imana erega njasanga nukuri yambaye ndambe babwita ngo nubumini yewe Mukamba jewe ngira ndabahanura ivyo bintu mubireke erega twebwe tucaruka ntuze weya twarambara tukikwiza waja mu rubanza erega ugasanga nukuri urashajije hariho n'abasigaye batemberana n'abapapa abapapa nabo bagatemberana n'abana nukuri hari n'ivyo numva ngo nabashuga mami yewe Mukamba ivyo bintu nukuri mutabihevye nukuri tuzoba Sodomu na Gomora bihebe nukuri. Asante sana bro. Tugenda tubibutsa mega ibikorwa vyawe babikure kuri zihe platform kumbure mugenda mukoresha. Yo ibikorwa vyanje muri uno mwanya ndiko ndakorera kuri platform ya zanje bwite. Uherukana narigeze gukorera ikindi media video urazisangayo ukeneye kuraba buhinga n'ubumenyi bwa Bakame narakoreye BDUSA media ari nayo yamfashije kumpuza na mama wanje nkunda cyane Adrienne bakurikiranye video barabibonye turiko tuvuga ijwi rimwe anyita muhungu wiwe nanje ndamwita mama twese duhurira ku ijwi rimwe atawutandukanye Adrienne na Bakame uravyumva iyo rero yari BDUSA yari niyo namba no mupira mugabo ubu ndiko ndacisha ibikorwa vyanje kuri Bakame Comedian yaba YouTube wandika Bakame Comedian TikTok ni Bakame Comedian Instagram Bakame Comedian Facebook Bakame Comedian ariko page ni Bakame official kubera hariho page banyivye ifisa aba followers 225 acha bari hacking. Asante sana akobwa mwishatanya bazonyi Egozen TV.